tudatebecere dusoma ijambo ry'Imana. Dusoma ijambo ry'Imana niryo ryatuzanye. Turabe mu ijambo ry'Imana hariya mu gitabo cyo kuvayo. Hariya mu gitabo cyo kuvayo niho tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gice ca 32. Dusome 32 ku murongo wa 30. Nizere ko mumaze kuhabona. Dusome 32 ku murongo wa 30. Havuga ngo Mose yongera gusabira Abisirayeli. Bukeye bwaho Mose abarira abantu ati mwakoze icaha gikomeye, none ngira nduge nje kuhoraho, kumbure nobona ingene ndabatangira impongano kubw'icaha canyu. Nuko Mose asubira kuhoraho aravuga ati umviriza bwirukiro, abo bantu bakoze icaha gikomeye koko, bicuriye ikigirwamana c'inzahabu. Ese icompa ukabaharira icaha cabo, naho bidashobotse jewe ufume usibanganya izina ryanje mu gitabo cawe wanditse. Uhoraho yishura Mose ati uwuncumuye ko wese niwe nzosiribanganya mu gitabo canje. Imana nidufashe. Amajambo y'Imana tugiye gusangira kuri uyu munsi n'amajambo meza cyane avuga ngo kwandikwa n'Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Kwandikwa n'Imana. Hari ibintu vyandikwa vyinshi. Abantu barandika amategeko, bakandika ibyabaye biba ku isi canke biba hirya no hino, bakandika ivyigwa bitandukanye. Ariko hariho ibindi vyinshi bandika ntodondagura. Ni mw'ishengero barandika imperezwa, ibigira 10, ibintu vy'ubwoko bwinshi. Hanyuma rero hariho rero ibirengeye vyose. Nimba abantu bashobora kwandika, hari uzotwandika atandika nka twege. Umuhingo wiwe, umukono wiwe ntumeze nk'imikono y'abantu. Imana nihabwe icubahiro. Ni Imana data wa twese yandika abantu yaremwe. Imana nishimwe. Yaranyanditse nawe yarakwanditse arakuzi. Inyandiko yiwe irakomeye. Bigaragariye rero muri iki gitabo turiko dusoma cyo kuvayo. Igihe Mose Imana yamuha kurongora Abisirayeli, hanyuma yabanye nawe ikamugendera, ikamwigisha, ikamuha amabanga n'ivyagezwe ashobora gushira ishengero. Igihe kimwe rero asiga ishengero aja kubonana n'Imana. Agiye kubonana n'Imana, abantu basigara ngaho baca bagira intege nke, bararambirwa kuko atevye. Bamaze kurambirwa bagerageza kurondera iyindi mana bosenga borondera. Baca bagerageza kugora uwarasigaye yitwa Aroni. Baca bamubwira ati none Mose ko yatevye kandi dukeneye Imana. Abantu bama barondera Imana kwe, bibagora bibarusha barondera Imana. Imana nidufashe. Hanyuma bigitebaganye bagira intege nke. Bagize intege nke baca bashiraho igishushanyo c'ikigirwamana, baragisenga, barakiririmbira, baragitambira. Ariko Mose agarutse na Yosuwa yegereje, yumva hariho urwamo, yumva baravuga, kumva akumviriza ko vyoba ari ibintu vyiza, akumva si vyiza. Maze ashitse akaraba asanga abantu barambiwe, basubiye mu vyisi, basubiye mu bitagira ikimazi. Arababara Mose, bimumerera nabi, acamena ivyagezwe yari yahawe n'Uhoraho. Imana nidufashe. Shengero ry'Imana, nihagira ibiteba ntimukaje mu bigirwamana canke ibindi, kuko vyobazanira ingorane. Ariko mwihangane, umwami Yesu agiye kuza. Haleluya. Atabara abantu bari mu marushwa, bari mu ntambara. Asanze bakoze ivyo biramubabaza cane. N'Imana irababara ibonye abantu bagiye mu vyaha bagahusha inzira y'umusaraba. Hanyuma rero ibaye uko, Imana ibwira Mose ati bakoze icaha, ngomba ndabahane
ndabakure mu isi ntihagire umuntu asigara kuko ari abanyabyaha kuko bagendeye mu ngeso mbi. Ariko ndashima Mose, haleluya. Mose yarakundana, Mose yari umuntu mwiza, aca arabwira Imana, arubahuka arabwira Imana. Ndashima Imana iyo ubikoze mu bugombe bw'Imana, Imana ntacitokora mu izina rya Yesu nahabwa icubahiro. Aca arafukama aravuga ati Imana yo mu ijuru, ndabona koko bakoze icyaha, barakoze ibintu bitari byiza, ariko ndafukamye imbere yawe, hakwaba abantu bose bopfa, iri shengero ryose ndagomba jewe ubwanje unzimanganye unkure mu bantu waremye mu gitabo washizeho kugira ngo aba bantu bakire. Imana iramwitegeza iraraba, ikiravuga ati wewe Mose sinshobora kukuzimanganya, jewe ico nkora nzimanganya umuntu yancumuye ko gusa. Imana nidufashe. Nukuvuga rero Yesu n'Imana barandika bayo, Imana nihabwa icubahiro. Sinzi muri iki gitondo muri aya masaha ko wanditswe mu gitabo, ko wanditswe n'Imana. Imana aho yanditse hararyoshe, harabereye, uwo babihishurirwa yovuga ati Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Narashimiye Mose. Kwandikwa n'Imana ni igikorwa ciza cyane. Dusome hariya no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, hariya Luka mu gice c'10 turabona aya majambo y'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 10, hariya mu gice ca 10 ku murongo wa 17 tugeze 20. Havuga ngo bamwe 70 bagarutse Yesu ashima Imana. Nuko bamwe 70 bagarukana umunezero bati Mwama abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru akoroka nk'umuravyo. Ehe ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, nubwo kunesha ubushobozi bw'umwasi bwose, kandi nta kintu kizogira ico kibagira na gatoya. Ariko munezerwe, ariko ntimunezerwe nuko izo mpemu zibumvira, yamara munezerwe nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Imana nihabwa icubahiro. Yesu ni mwiza, yagenda yerekana ubushobozi mu gutuma abantu kuza gusenda abadayimoni, gusengera abagwaye, gusengera abafise ibibazo. Hanyuma abantu batumwe na Yesu bagenda bafise umunezero mwinshi, baragenda bahura n'ibisigo bikarira, bahura n'ibimuga bikamuguruka, bahura n'abantu bagowe bakabaha amahoro bamukubasengera, abantu bakarema, barabinezererwa cyane, bararyoherwa. Hanyuma Yesu wewe yarabona ikintu batari bwabone. Muri ivyo bagenda bakora banezerewe bashima, na Yesu yarashima ko yabatumye. Mugabo ngo hari ikintu yaciye abona, yabonye Satani akorotse. Imana nidufashe. Abona ngo Satani arakorotse, baba ntibabonye ko Satani yakorotse. Baca bagaruka rero banezerewe, bashimira Imana bavuga ati twakoze ibikorwa, twagize uku. Ariko Yesu arabwira ati naho munezerewe, naho muriko muririmba, naho muriko musenga, nimba mudafise amaso yo kubona, nimba mutahishuriwe na mpwemu yera, hari ikintu Satani yakoze nabonye akoroka. Mana idufashe. Nutaraba neza ngugira amaso abona, haraho Satani akoroka akinjira, kandi uririmba, kandi usenga, kandi ukora igikorwa c'Imana, ube maso. Ariko ndakunda Yesu aratubonera. Haleluya. Aca aravuga tumviriza rero, hari ico ndababwira, naho munezerewe ntimunezererwa nuko ibitangaza byagiye birakoreka, hagiye haraba ibi n'ibi, ariko ngoma ndababwira ikintu ca mbere kinezereza, nuko amazina yanyu yandikwa mu gitabo cyo mu ijuru. Haleluya, haleluya.
mbega mwebwe muragomba kwandikwa mu gitabo cyo mu ijuru? Agomba kwandikwa mu gitabo cyo mu ijuru, mumanike amaboko mutarikira Imana, Imana inezerwe, Imana nishimwe. Yesu aranezererwa nuko amazina yacu yandikwa mu gitabo. Nagomba rero nkubwire, wewe waje mu ngoro y'Imana, wewe uri kusenga, wewe uri kuririmba, wewe waje kumviriza amajambo y'Imana, umviriza. Naho wumviriza, naho uri mu bandi, banza umenye ko wanditswe mu ijuru. Banza umenye ko biri neza, intahu yifise, ko wonezerererwa ha mw'isi, ukicara ha mw'isi, mw'iherezo rya byose ugasanga warazimanganijwe. Turabona abantu bazimanganywa ingene baba bameze. Dusome hariya mu gitabo c'Izaburi ya 69. Abantu bahanaguwe mu gitabo c'Imana. Nawe uce wiyumvira muri kino gitondo, haraho woba warazimanganye utakigira izina, ariko uyu munsi ndakwifuriza kutazimangana izina. Zaburi ya 69 2:7 abariho dusoma tugeze 2:8, havuga ngo ibigabitanyo byabo ubibasubirize mu nkoko, ntibazokwinjire mu vyo kugororoka kwawe. Basibanganywe mu gitabo c'ubugingo, ntibazokwandikanwe n'abagororotsi. Imana idufashe. Nagomba ndakubwire, uririmba, usenga, winjira mu ngoro y'Imana, ukaba ugifise ibyaha, ukaba ukigendana ingorane, naho woba wicaye mukumva umenga uraremye, hari umunsi ugiye kuza w'Imana udasa n'abantu. Imana yaramaze kwandika abantu bose bakijijwe, abantu bose badakora ibyaha. Ariko uyu munsi urashobora kwiyorobeka, warize, utize, ukungana kose, ukanezererwa kuri aha hantu. Ufise icubahiro cyangwa udafise icubahiro bikakunezereza. Ariko ngomba nkubwire ikirengeye byose, nuko woba utarazimangana. Imana nidufashe, kuko Imana ntiyibagira. Imana ntiyibagira, Imana ntirenganya. Ivuga ngo uko uzoba uri kose, wayikoreye nabi, wayivuze nabi, itegerezwa kugusubiriza mu nkoko. Ibyo izogusubirizamwo ni ukukuzimanganya izina. Amazina yawe yose azimangane. Yone rero ntibigora kuzimanganya. Uko ukora icyaha niko izina rizimanganya. Nimba wari ufise amazina 10, icumi urihanagura, usanga byose byaraheze atazina na rimwe ufise. None rero ndakwinginga, Imana ikutabare, Imana igufashe kugira ntuzimanganywe izina. Imana nitugirire neza. Hepfo kuri 2:8 havuga ngo basibanganywe mu gitabo c'Imana, ntibemeregwe kwandikanwa n'abagororotsi. Imana idufashe. Nta Mana yemera umunyabyaha, umusambanyi, umwicanyi, ukora ibizira, ugigiturire, ubesha, uraguza, umurozi, usenga ibigirwamana, ko azohirahira yandikanwa n'abantu bera. Haleluya. Imana igomba bera baguma arabera, abanyabyaha baguma ari abanyabyaha. Ntiwisondekere rero uyu munsi ngo wisondekere mu bandi. Ndakwinginze, nimba warisondetse cyangwa ukagenda uherekeza abandi, uyu munsi uvuge ati mbabarira, nanje asubire kwandikwa mu bandi, kuko waramaze guca urubanza rw'abanyabyaha n'abagororotsi. Yesu nashimwe. Dusome na hariya mu gitabo c'Abifilipi, abo bazimanganywa tubareke, turaba abanditswe nabo. Yesu nahabwa icubahiro. Abanditswe nibo dushima, twemera. Turaba abanditswe bavugwa muri Bibiliya, nawe urabe ko burimwo.
dusome mu cete Paulo yandikiye Abifilipi igice ca 4 niho tugomba turabe ijambo ry'Imana. Hari ishengero ryiza cyane ryama ryiteze gukora ibyiza, ryama ribwirwa iby'umunezero, ariko ryarabwiwe ryarandikishijwemwo abantu baboneka bavuzwe. 4 ku murongo wa 2 havuga ngo ndahanura Ewodiya ndahanura na Sintike ngo bahurize imitima mu mwami wacu, kandi nawe dufatanije igikorwa by'ukuri. Ndakwinginga ngo wamufasha abo bagore, kuko twagwananye ubutumwa bwiza turi kumwe na Kirimenti n'abandi bafatanije nanje, amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Imana ihabwe icubahiro. Icyo Imana isaba ishengero ivuga ngo abaririmbana bahuze, abasengera hamwe bahuze, abavuga butumwa bahuze, abakozi b'Imana bahuze, bahurize mu mwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Hari abagomba gusambura, umwe akavuga ngo ibi tubigenze ukundi ntibahuze. Uyu munsi bivuga ngo kugira mwandikwe neza, ibyo mwakoze ntibihombe, huza umwami azobahezagira. Acarabwira uyararongoye ishengero, aramubwira ati wowe dufatanije by'ukuri, ndakwinginze uje urafasha n'aba bagore. Aba bagore barakijijwe, ariko Satani arabanka. Mufatanye nabo kuko bakoze igikorwa cyo kurwanira ubutumwa. Kandi harimwo n'abandi banditswe amazina, n'aba twabonye Kirimenti n'abandi bafatanije, amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Imana nishimwe. Sinzi nawe ko uyu munsi yamaze kwandika ikavuga ati naka na naka bari mu gitabo cy'ubugingo. Igitabo cy'ubugingo ntigiturigwa, ntigisambugwa, nticononwa. Mugabo ibi byose mubona mw'isi bashake bandike bashira muri bya byuma bikomeye bya ordinateur, birasha, bihura n'amageragezwa, bigahura n'ibibazo, bikononekara. Ariko hari akabati k'Imana k'ubugingo abanditswemo, nta sanganya ribayo. Imana nidufashe. Nta namba. Umuhigwe rero nuwanditswe muri ico gitabo kitagira isanganya c'Imana c'ubugingo budashira. Yesu nahabwe icubahiro. Ndashima Imana, ndabona n'abandi banditswe. Nagomba nkubwira uririmba, utaririmba usenga, gikuru wandikwe. Dusubira muri ca gitabo ca Luka ubutumwa bwiza igice ca 13. Abariho dusubira gusoma 13 ku murongo w'2. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 13 ku murongo w'2 turageze 28. Luka dusome mu izina rya Yesu. Navuze 13 ku murongo w'2 havuga ngo ari mu nzira hita mu bisagara no mu mihana yigisha, ari ku rugendo aje Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati mwami, mbega abakizwa ni bake? Nawe arababarira ati mushishikare guca mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Nyene inzu niyaheza kugaruka akugara urugi, mugatangura gukomanga muhagaze hanze, mukavuga muti mwami nutwugururire. Nawe azobishura ati simbazi, sinzi iyo muvuye. Niho muzotangura kuvuga muti ehe twarira twanywera imbere yawe, kandi twavugishirizwa mu nzira z'iwacu. Azobabwira ati ndababwire sinzi iyo muvuye, mviraho mwebwe mwese mwabakora ibizira mwe. Aho niho hazoba amarira no kurya insatsi y'amenyo, aho muzobonera Aburahamu na Isaka
na Yakobo n'abavugishwa n'Imana bose bari mu bwami bw'Imana, namwe muhindiwe hanze. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Hariho icyo Imana ivuga muri iki gitabo cya Luka, ngo umuntu yarabajije ati mbega bakizwa boba ari bake? Imana idufashe. Cyo ni ikibazo cyabajijwe Yesu. Hari igihe umuntu yisondekera akavuga ati ninabaza hamwe novuga ko ari benshi byoca bimenyekana n'ingoga, reka mbaza Yesu numve ko abakizwa ari bake, ninumva ari bake ndabivemwo. Yesu adufashe. Hariho abantu bafise uwo mutima, yumvise muri korari ari bake, yumvise mu bikorwa bindi ari bake, umenga aranezerewe, ariko si byo Yesu agomba. Imana itugirira imbabazi. Arabibaza rero, Yesu ndamushima ntiyishuye nk'uko yagombye kumubaza, aca aranyuranya, aca avuga ati mushishikare guca mu irembo rifunganye, kuko hariho benshi bazifuza kwinjira mu bwami bw'Imana ntibikunde. Imana nidufashe, ntibishoboke. Hanyuma amaze kuvuga ayo majambo, narashimye icyo yababwiye, aca arababwira ibintu bikomeye. Tumviriza, nyene inzu agiye kugaruka, nyene kuducungura, nyene kwandikwa, nyene afise ibintu byose biba mu isi, agiye kuza. Avuga ati rero hariho bamwe rero bagiye kugira amagorwa, naho boba bavuga ubutumwa nka jewe, naho boba bafise amabanga atandukanye. Asharavuga ati benshi baranezererwa ko babaye ba pastori, abandi babaye diakoni, abandi ari ba mwarimu, abandi barabakirisu, abandi abasenzi, abandi abaririmbyi canke abakometi canke ibindi bintu, bakabinezerererwa. Mugabo ikiravuga tumviriza, muzotangara, tuzotangara. Twabona umuntu yavugishwa, twabona umuntu yasigura nk'uko dusigura, asigaye inyuma atanditswe muri cya gitabo. Yesu adufashe. Nama niyubara, nama nibaza, Mana asanga wahereye kuva ndi muto uduza hama akageraho ngera nkaca mvuga ngo birakwiye, nkazosanga sinanditswe. Washaka ninashaka nkavyibuhindika shaka ikagera igasumbura urusengero, ariko ntagira mpemu yera n'ububasha. Ncavuga ati biragahagarara, biragahera mu izina rya Yesu, kuko abantu ngo bazomaramara, abantu bazogira amagorwa. Icaba rero byati muzotangara, ngo baca batangura bamwe kuvuga ti none kamwami, yo twahora turirimba, twahora dufukama tugasenga, ibitangaza byarakoreka, ibimuga byaramugurutse, twarasangira, twarasangiza, twarajya, twaranywera imbere y'ameza yawe. Mana, Mana idufashe. Aho ishivuga ngo simbazi, simbazi. Hari abo bariko babwirwa mu mutima ngo sindakuzi, naho waririmbye sindakuzi, naho usenga sindakuzi, naho usigura sindakuzi. Umva, nta kwisigura, nta kwisigura. Oya, ibyo kwisigura oya, uzovuga ntaco bizomara, uzovuga nta kamaro. Yesu acarababwira muvuga, mutavuga, mwarakoze ibitangaza, mwaragize ibi n'ibi n'ibi, reka ndababwire muzotangara. Haleluya. Mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abandi bavugishwa, benshi bavugishijwe mu kuri, bari mu bwami bw'Imana. Haleluya, haleluya. Muri wewe wumva ubwirwa ngo iki? Wumva usingirwa na Yesu? Yesu niwe yabivutse. Mbega Yesu muri kino gitondo akuvuga kwiki? Iyumvire, avuga iki mu mutima wawe, mu bwenge bwawe? Wamaze kumva ishuri ico kibazo, niwe uca urubanza. Ubuntu buracariho, imbabazi ziracariho. Imana nihabwe icubahiro.
umviriza ivyahishuriwe Yohana 3:4. Ivyahishuriwe Yohana birimwo amabanga menshi cyane akomeye, ariko reka tuvuge muri ibi byavuzwe mu gice ca 3 ku murongo wa 4 mw'ishengero rimwe ryavuzwe ivyo kwandikwa n'Imana. Havuga ngo 3:4, ariko ufise amazina makeya y'abisarudi batanduje impuzu zabo, nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera kuko bibabereye. Unesha azokwambikwa atyo impuzu zera, kandi sinzosiribanganya izina ryiwe mu gitabo c'ubugingo namba, kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika biwe. Imana itugirire neza. Nyene kuraba araba muri iri shengero ry'isarudi, avuga ati naho mwari benshi ndabonamwo gusa amazina makeya y'abampimbara yanditse. Haleluya! Kandi ayo mazina yanditse, aba bantu bayanditse bambaye impuzu zera. Haleluya! Tuzoyambara impuzu zera zitavumbagara, zidasa n'izino mw'isi, zajererenzwe, zahinguwe na Yesu umwana w'Imana. Imana nihabwa icubahiro. Aravuga ati rero ngomba nkebure mwebwe nyene muri mw'ishengero, nagomba ntube muri ayo mazina menshi y'abanyabyaha, ariko winjire mu mazina. Igisabwa rero nukunesha. Amen. Amen. Ikibazo nukunesha. Aravuga ati uwuzonesha muri ayo masengero, muri iyi si, azoyinjira muri ayo mazina, kandi iryo zina ntirizovugwa na pastori nk'uko yagiye atudondagura tinaka na naka, nk'uko nadondaguye umugore wanje n'abana hajya bayumvise ibiro, ariko nibavyumva bizogarukira hanimba batihanye. Nibishinga ngo turi abagore ba pastori canke turi abana ba naka canke turi abiki, vyoherera. Ariko nagomba bahagare basenga Imana nabo nyene baneshe. Unesha azokwandikwa na Yesu, azomwatura imbere y'Imana n'imbere y'abamarayika. Imana nihabwe icubahiro. Imana nihabwe icubahiro. Daniyeli nawe yavuze ngo iki? Dusome mu gice ciwe Daniyeli ico yavuze. Daniyeli hari ico yavuze, twosoma mu gitabo ciwe 12 ku murongo wa mbere. Daniyeli 12 ku murongo wa mbere havuga ngo Daniyeli yerekwa ivy'igihe c'iherezo, kuko ivyahishuriwe Yohana n'ivya Daniyeli bihakwa gusa. Bose barahishurirwa amabanga akomeye yo mu bihe vy'iherezo. Umviriza mu gice ca 12 ku murongo wa mbere. Maze ico gihe Mikaheli azohaguruka, niwe mukuru w'ingabo, ahagurukiye ubwoko bwanyu, kandi hazoba igihe c'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereye ukageza igihe. Ariko ico gihe umuntu wese mu bwoko bwanyu atazoboneka ko yanditswe mu gitabo azobone. Ndasubiramwo ku murongo wa mbere, subiremwo neza. Maze ico gihe Mikaheli azohaguruka, niwe mukuru w'ingabo, ahagarikiye ubwoko bwanyu, kandi hazoba igihe c'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe c'amahanga yabereyeho ukageza ico gihe. Ariko ico gihe umuntu wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditswe mu gitabo azorokoka. Kandi benshi mu bazoba basinziriye mw'ivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurira ubugingo budashira, abandi bikangurira ibimaramare n'ibitetegwa bitazohera. Kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mu kirere c'ijuru, n'abashikanye benshi ku bugororotsi
bazokwaka akanyenyeri ibihe bidashira. Imana idufashe. Daniyeli nawe yavuze ati ego hazoza umumarayika aserukira ubwoko bwiwe, ubwoko bwatoranijwe, ubwoko bwera, n'abantu bandikwa n'Imana, abantu bazwi n'Imana. Nimba uzwi n'Imana uri ubwoko bw'Imana, nimba waranditswe n'Imana uri ubwoko bw'Imana. Acavuga rero ati mugaba ingorane, bamwe bagiye kumererwa neza baryoherwe, abandi nabo bababare. Imana idufashe. Imana idufashe. Nasomye igitabo kimwe ndiko ndiyumvira ingene Yesu azohana, ingene ivuga kuri aba bantu bazomaramara, ingene aba bantu bazomererwa nabi. Ncasanga n'ibintu bikomeye. Uwogomba, uwohitamwo. Jewe hari igihe nagomba nje mu bwibone nkiri umunyeshuri, ncasanga ubwibone nta kamaro. Uwogomba yoca bugufi, nca ndabivamwo. Imana nihabwe icubahiro. Ncagomba kwiyandikisha nanje. Ubu naranditswe, ndumva mpemu yera avuga ati turi kumwe mwana wanje. Namwe ndabipfuriza kubivamwo abari mu bwibone, abaja mu bintu bitagira ikimazi ntibazobe mu bamaramara. Ncasoma ahantu ngo aho Yesu agiye kuza, abanditswe bazoba bari nko hejuru, bari mu bugingo. Hanyuma batanditswe bazoba bari munsi. Nkuko murabona aka kabati, murakabona mwese. Aha hari amashugwe menshi ari munsi, murayabona. Kandi hariyo utuntu tuguma tugira ngo mye n'umuriro mwashizemwe. Imana idufashe. Ariko hejuru nta muriro uriyo. Aha hameze neza, ni mu Mana, ni mu bugingo. Haleluya. Naho Imana ikorera ni mu gihe c'abakera, rya sanduku ry'isezerano hari biri munsi n'ivyari hejuru. Ngo aha hari abamarayika, umumarayika umwe w'umukerubi yarabino, uwundi akarabino, umuhereza agakorera ibikorwa ngaha. Vyavuga ngo Imana iraha nyene. Yesu nadufashe. Umviriza rero, mbona amajambo avuga ngo abari munsi rero bazoba bari mu muriro utazima, ntibazobora, ntibazosha, bazokwama bababaye. Hanyuma rero hazavuga ngo hari ikintu Yesu azodukorera, ngo azotwugururira rimwe na rimwe, yugurura atwereka ibiriko biba. Reka tubanze dusome, ntituvuge ivyo mutariko mubona. Dusome Yesaya 6:6. Yesaya 6:6, duhere ku murongo w'2-3. Havuga ngo igihe kizoza uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi, no guhera ku isabato ukageza ku yindi, abantu bose bazohora baza gusenga imbere yanje, niko uhora havutse. Nuko bazosohoka baje kwitegereza imivyimba y'abangararije, kuko inyo zabo zitazopfa kandi n'umuriro wabo ntuzime, kandi bazotera abantu bose ishishi. Imana idufashe. Nguhereye uko ukwezi guseraka ukundi kugaseruka, bivuga ngo hazoguma ari amahoro ukwezi, nukuvuga nta herezo nta ntango. Ivy'isabato nukuvuga ngo nukuruhuka abanditse mu gitabo cyo mwijuru. Haleluya. Ariko ngo abazoba bari hariya rero n'amagorwa n'amarushwa ntibazobora, ntibazopfa, kandi bazoyama bajyanira hariya nyene. Wahoze ari pastori, wahoze ari mwarimu, bamubaza atandika vya bigira 10 rero turabe, twihanishe turabe. Nawe ari kwasha, nabo bariko basha. Imana idufashe. Wahora ari umukontagite, tikontagita turabe, azokontagita ibiki. Uwasenga tivugishwa turabe, nta kuvugishwa kuwo utanditswe mu gitabo cyo mwijuru.
nta gusenga kutanditswe. Hanyuma Yesu ngo ari kumwe n'abantu biwe ngo bazoyama bamusenga ati mwe murahiriwe bashe nimwikinagure nka kumwe Daniyeli yabivuze ati nimunezerwe nimwikinagura nk'inyana nimuririmbe nimusenge nimuryoherwe. Haleluya. Timugabo reka ndabereka akantu ngo iciberura yugurure. Uwuravye akabona nyina wiwe yarasigaye, uravye umukobwa wiwe akabona yasigaye, uzobona se wiwe, uzobona uwahora mwigisha yarasigaye, ngo azoca avuga ngo fundikira Yesu, ndagushima. Ivyo si ivyo kuraba, ivyo si ivyo kumviriza. Imana nihabwe icubahiro. Bande muri aya masaha bazoba mu mugwi w'abiginagura banditswe mu gitabo cyo mwijuru. Ndabahaye kaze ntiwiganyire ingo. Yesu ariho, uzoyamane na Yesu, uzoyamane n'Uhoraho. Abo barazwi, n'iyi saha barazwi, n'uyu munota barazwi. Karibu mu izina rya Yesu. Ngo mu gihe cya Yohana banyakurisha ubuhitsi, ukanyira ureka. Yesu yatangaje, Imana yatangaje ko abantu batanditswe mu gitabo cy'Imana baragowe. Nanje ndasemereye ndabitangariza Yesu n'Imana namwe muyera tiraba itegereza mu kinama ngo hariho abacumbagira mu kinama, hariho inyoberwa mu kinama. Niko mwe muyera yambari wewe anyoberwa ingo, mwe muyera niko yavutse ngo inyoberwa ngaha. Abantu bacumbagira, wewe ucumbagira ntukora neza, uracumbagira ntukora neza mu kuririmba, mu gusenga, mu gukora igikorwa. Abo bacumbagira ni mpemu yera yabivutse. Abo bizimagiza binyoberwa ni mpemu yera. Hagarara neza, hagarara mu mwami. Tugomba dusenga Imana, muhagarare kuko n'aya masaha n'iyi minuta mpemu yera agendeye iri shengero ry'Imana. Dusabe pastori asenga Imana turi kumwe hano. mushishikare kuza umuntu wese apfukama hageze. Haleluya. Abandi mugume muhagaze, Imana irababona. Uri hariya hejuru ahaguruke, Imana iramubona. Imana irakuzi. Utunganye ubugingo bwawe, utunganye umutima wawe kugira ngo wandikwe mu gitabo. Haleluya. Umuntu wese ahaguruke. Reka rero dusenga Imana. Abapfukamye turababona, abapfukamye n'abahagurutse turababona. Uhaguruke ubwira ibyawe Yesu Kristo. Haleluya. Mana data wa twese uri mu ijuru, segaba w'amahanga yose. Haleluya. Gitandara ciza c'ubugingo, ngaba abantu bawe baraje hano imbere yawe. Haleluya. Batuye ibyaha byabo, batuye imitwaro yabo. Yesu we, nubagirira imbabazi, nubaharira ibyo bakoze, ibyaha byabo bakoze bibi, nubibagirire ku imbabazi. Yesu we, bandike mu gitabo cy'ubugingo cyo mu ijuru. Haleluya. Bandike mu gitabo cy'ubugingo cyo mu ijuru. Mu izina rya Yesu, ubagirire neza, ubaharire. Yesu we, data we, mana we, ubagirire imbabazi, ubagirire ikigongwe, ubaharire ibyo bagendeyemwo bibi. Nubandike mu gitabo cyawe cyera cy'ubugingo, nubandike mu gitabo cyo mu ijuru.
uri Imana ikunda guharira, uri Imana yuzuye ikigongwe. Yesu we, Yesu we, data we, data we, data we, data we, data we, data we. Ubagirira imbabazi, ubaharira ivyo bagendeyemwo. Urakoze mwami kubagiriye imbabazi, urakoze kubahariye. Turabigushimiye ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Umuntu agwaye, umuntu afise ikibazo, nimba yanditswe, Yesu ntazemera kugogwa, Yesu ntazokwemera kumererwa nabi. Muhaguruke uduze ukuboko, abandi ukoraho ugwaye, ikibazo cyose ukibwira umwami. Hariho abo twahorana kera, twari kumwe twama tubona umuntu afukama, umunsi umwe acarambira ati cyatuma afukama nicari icaha kandi ntiyari ingwara, nari mfise ikibazo c'inzara, nico nafukamira umwami ngo sinibe, ngo sinkore nabi, tinone Yesu yaranyishuye, nawe igiye kukwishura. Mana data wa twese uri mwijuru, aba baranditswe, haleluya, ikibazo cyose icyo ubona cyose ku muntu wese agize ukwizera, kimuhe mu bubasha bwawe, mu bushobozi bwawe. Wavuze ngo namba mufise ukwizera mwoshingura imisozi ikaranduka. Turashinguye ibibazo byose, aba bantu bose ubagirire neza, ubakize, kandi ndazi kubikoze urabishikije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwese abumvise amajambo y'Imana mukayizera, Imana ibahezagire.